nayacira nayamira aca arantelefona. Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ndagukenguruke cane wahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku buvugishwa bukomeye cyane buhejeje kudushikira mu nyuma zuko hari haheze igihe kitari gitoyi hatibonekeza ivy'ubuvugishwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi umupastor akomeye cyane aravuze ibintu bikomeye cyane bigiye gushikira intwaro ya Gitega ivyo nibiki uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi uburongozi bw'ibohero rya Gitega burahejeje gusohora itangazo ryihuta riteye ubwoba nibiki biri mu iryo tangazo navyo raza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira haraheze igihe kitari gitoyi humvikana abantu banyuruzwa irya nino mu bice bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira nuko hari umwe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yenyegeje inyuma y'uwo mugambi wo kunyuruza abantu kugira maramazi umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everson Ndayishimiye uwo ninde yikitse inyuma y'uwo mugambi arashaka iki uraza kumwumviriza mwidonido ry'amakuru yacu nayo mu yandi makuru akomeye cyane tuza kubashitsa ko hari uwundi muntu akomeye cyane umugenzi w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everson Ndayishimiye yahejeje kunyuruzwa yanyururirwe he yanyurujwe nabande ayo nayo turaza kuyagushitsa ko idonido mu ibiganiro vyacu kandi turaza kubashitsa ko makuru akomeye cyane avugwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini turaza no gushikira kuyavugwa muri Afrika y'ubuseruko wabicu usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure kayo makuru nandi bakuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mu kanya inyuma y'akakana nsubire ndabaye kaze nshuti banywanyi bacu ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi twababwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu ko tuza kubashitsa ko amajwi y'umupastor akomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ahejeje gushira ubuvugishwa abona kubigiye gushikira intwaro y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everson Ndayishimiye uwo mupastori ninde aravuze ibiki biruko mu nyuma zuko mu yandi makuru akomeye cyane twakubwiye tuza kugushitsa ko ari amakuru ajanye n'itangazo ryihuta rivuye mu burongozi bw'ibohero rya Gitega ku magara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Bunyoni eka imbere yuko tuyagushitsa kwidonido dutanguriye ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira avugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu aho kuwa gatandatu heze hari kwigenekerezo ry'umunane Nyakanga umwaka wa 2023 kwibarabara rya Bujumbura Gatumba harafashwa amasanamu y'umupolisi yoba yariko yakigeturire umushoferi w'imodoka ivugwa ko yoba yarijanye inzoga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibintu vy'akamaramaza ariko ivyo biza bishimangira ya majambo ya wa mupolisi akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Jerome niyo nkuru yapfunzwe azira guhanurira abagenzi we bagenzwa no kurya ibiturire kuri ubu birakwiye ko abategetsi b'igipolisi c'u Burundi babona ko bakwiriye kurekura umupolisi niyo nkuru Jerome apfungiwe ubusa
turateye intege abanyagihugu bose baza barafata amasanamu n'ivyemezo vy'abapolisi barya ibiturire, tuzobafasha kuyashira ahabona, mwoje murayaturungikira kuri email yacu. Biruko mu nyuma z'uko mu yandi makuru akomeye cane ahejeje kudushikira, utubazo duhambaye cane twa Augustin ikora ku mpuzu zifise amabara y'igisirikare canke igipolisi ziriko zirakurwa mu banyagihugu. Igisirikare kivuga ko kwambara izo mpuzu bitera ubwoba n'umudugararo mu banyagihugu, mu gihe umukuru w'abazambara ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD utwara igihugu, none nawe yofatwa ari mu batera ubwoba n'umudugararo mu banyagihugu. Mbega hoho gukura izo mpuzu mu banyagihugu ariko gasigayo ibikoresho bindi vya gisirikare nk'amaradiyo yo guhanahana amakuru ameze nk'ay'abasoda n'ibindi. Biruko mu nyuma z'uko mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu twababwiye ko tuza kubashitsa ko amakuru y'umuntu akomeye cyane yahejeje kunyuruzwa. Uwaturungikiye amakuru yatubwiye ko hari umuntu yaraye anyururijwe kw'ibarabara rya Kanyoni i Bujumbura. Ubutumwa twaraye duhawe n'uwavyiboneye buvuga ko wafashwe yaravuye kwimosha muri salon de coiffure Heshima, fatirwa mw'ibarabara rya kaburimbo benshi bita irya Kanyoni, ahatumberanye n'ibarabara rya kane mu Cibitoke. Wabibonye avuga ko hari nk'isaha 9 z'umurango wafashwe, yaboneka ko ari muto, umusore canke umugabo amaze igihe gito yubatse urwiwe. Abaduhaye amakuru batubwiye ko yari yambaye ishati ishaka kwera y'amaboko maremare, yari yambaye ipantaro n'ibirato. Abamufashe baje n'imodoka voiture Toyota Probox ifise ibara rya girise, ivamwe abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe ariko baboneka ko bafise inkoho za pistori bambariye ko. Baramucakira mu kanya isase, baca bamwinjiza mu modoka icitera ija mu Kamenge. Byose vyoba vyatwaye nk'iminota 2 ku buryo n'abari begereye batabonye ikibaye. Uyu yabibonye yavuze ko yashatse kuja kubaza muri salon de coiffure, aca aratinya abonye abantu bateye amakenga baciye baza n'ipikipiki, agira ati natinye kuja kubaza muri salon ko bo baba bamuzi, kuko haciye haza moto zibiri ziriko abantu tutamenyereye bamera nk'abariko barondera ico bataye. Bisigura ko bari baje baraba ko atabo baba babikurikiranye, nabo bamaze umwanya muto cane baciye bagenda kuduga Kamenge. Nyene iyo salon de coiffure Hashima yitwa Dieudonné Bataziradiye, ni umunywanyi wa CNDD-FDD, akongera agakorera igendereza bahakurya ya Rukonwe mu Rubirizi. Nayo mu yandi makuru akomeye cane twabwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu, twababwiye ko ibijanye no kunyuruza abantu bimaze iminsi vyibonekeza irya nino mu bice bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari amakuru yo mwibanga ntangere yahejeje kudushikira ko waba ari umugambi wa Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo ngo kugira maramaza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yereka abanyagihugu ko ataca ashoboye, na cane cane ko kuri ubu bivugwa ko mwiperereza hoba harimwo abakorera Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo. Eka hari n'igice kegamiye ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye. Abo bari kuri Ndikuriyo nibo bariko baranyuruza abantu ngo mu mugambi wo kumaramaza umukuru w'igihugu n'akarwike. Amakuru akomeye cane adushikira mu nyuma z'uko mu biro vy'umukuru w'igihugu baheza gutahura iyo ngingo ya Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo, hafashwe ingingo yo gukora amatohoza kuri abo bose baba bari mu mugambi wa Reverend Ndikuriyo bagaca bapfungwa. Uwaduhaye amakuru ntiyagize ico avuze ku gihangange Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo ramutswa amabanga yo kurongora umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Umumenyesha amakuru wacu yarondeye uburyo bwose kugira amenye ingingo yafashwe kw'ico gihangange, ariko acarabura. Leta ya Gitega ibandanye ivuga ko izahana uwo wose ari mu mugambi wa Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo wo gutembagaza ubutegetsi, ariko atacivuga kuri ico gihangange kivuga irya nyuma ngaha mu Burundi.
Burundi. Ese umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye bimenyerewe ko yoba atwaza ibintu vyiwe gake gake, yoba arindiriye ko ikiringo cico gihangange gihera agaca kijana mu mpimba nk'uko ariko arabikorera abandi. Biribonekeza ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye atanga uva afise mu mugambwe zabogoza uramutswa amabanga y'ukurongora uwo mugambwe. Indyane muri uyu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ziramaze igihe. Abamenyesha amakuru bacu bariko barakora amatohoza kubiriko biraba muri uwo mugambwe ka no mu butegetsi bwa Gitega. Ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Biruko mu nyuma zuko mu makuru akomeye cyane yahejeje kudushikira kubijanye n'amagara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Itangazo rihejeje gushirwa habona n'uburongozi bw'ibohero rikuru rya Gitega hama rigaca rifutwa, ariko abamenyesha amakuru bacu bahejeje kuribona nibijanye nuko amagara y'uwo yahora akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ageramiwe, ngo kuri ubu bikaba vyitezwe ko mu masaha make ashobora guca arungikwa mu ivuriro ryo hanze y'ibitaro. Amakuru akomeye cyane adushikira tukirondera umuco kuri yo akaba tubwira ko uwo yahora akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yoba yarembejwe n'imihini, na cane cane ko bivugwa ko yoba ariko arakubagurwa bitagira izina. Mu nyuma zuko hafatwa ya ngingo yo guhindura bamucungerera umutekano muri iryo bohero hakagarurwa bahora bamucungerera umutekano. Amakuru akomeye cyane adushikira vuga ko ako karwi kahora kamucungerera umutekano kashizwe ko n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye kajanwe uyu munsi mbere yo kumukubagura gushika gupfa. Kuri ubu biravugwa ko yoba ariko arakurikiranwa n'abaganga. Ibohero rikuru rya Gitega ryo ryahejeje gufata ingingo yo kumurungika kuvurirwa mu bitaro vyo hanze y'ibohero. Kuri ubu igitegerejwe ni rusehaba nihacanke se imodoka zo mwiperereza kugira zimushikane kwivuriro. Na makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira twakubwiye ivyuko ibisa n'ubuvugishwa navyo vyahejeje kuja hanze. Katubareke mu bikurikirane turaza kugaruka tubashitsa ko ayo n'ayandi avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mumwumvirize. Mube maso kandi musenge. Ariko Imana irambwira ngo nimbabwira ngo abantu mwicare amasezerano. Satani arababeshya. Hari abantu Satani yabeshya imitima, hari abantu Satani yasheshenze, hari abantu Satani yicaje ku mutogoto, hari abantu yabwiye ko ari byo kandi atari byo. Satani yarabaguraniye, yakuguraniye mu nzozi, yakuguraniye bisohoye, yakuguraniye mu kazi. Imana amwe ngo nkubwire abantu byo kugira ngo mube maso kandi musenge mwishyuze ibyanyu. Imana irambwira ngo iraje kandi ibyo abantu basize amarangi bakabigira byiza, Imana y'ubwayo ije kubihishura. Hari ibintu abantu basize babigira byiza, babigira byiza pe, babigira byiza, babigira ko ari ibintu bikwiye, babigira ko ari ibintu biboneye, ariko bitaboneye barabishyekenze. Ikibi bagisiga irangi. Irambwira aho yahashinze akantu, irambwira ngo ibi bintu bagize basize amarangi bakambeshya bagahisha, bazi ko bahisha abantu, bazi ko babeshya abantu, ngo ariko jye Uwiteka ndiyiziye nje kubishyira ahagaragara, nje gushyira ibintu ahagaragara. Imana irambwira ngo nimbabwire mugiye kubona ibintu mutatekerezaga, muvuga ngo mbese ibi byashoboka cyane byashoboka, kuko byasizwe amarangi yo kubengerana kandi ari imisazirwa kandi ari ibyapfuye. Ariko Imana ije gutwikurura ibishyize ahagaragara. Uhagarare ubitwikura Imana atari yizira, kuko nubitwikura Imana itari yizira biraguha guhagarara kandi baguha gusabirwa imbabazi, kandi basabirwa imbabazi Imana irakwiyereka. Kandi irambwira ngo urubyaro rw'abahungu bahaye ngo nirwo rugaragaza amahoro. Uru rubyaro rw'umuhungu hagiye kuvuka umuhungu, bivuga ngo niko itanze amahoro muri icyo gihugu. Imana irambwiye ngo irinze kudeta mu gihugu cy'u Burundi, yari igiye kuba mu kwezi kwa 10, ibarinze amarira. Ntabwo irindiye kora ko abayobozi bibera neza, ibikoreye kubw'abaturage, ngo kuko abaturage ari abana bayo. Kandi Imana irabahagazeho, ibarinze kongera kumenerwa amaraso, ibarinze amaraso y'inzirakarengane, ibarinze umuvu w'amaraso, kuko Uwiteka ariyiziye kandi aje gukora ku mugaragaro. Uburundi ndabubona ubukiriro bwabwo. Je Burundi ndabubona ari igihugu develope, je ndabubona. Erega n'ibindi bihugu byabaje gukomera ukunyene.
muri Chine ntibatubwiye yuko umukuru w'igihugu cyaho ico gihe yaturiye amadiplome y'abantu bize kubera bose uwize yacaja gukora hanze akanga gukorera igihugu ciwe. Ibi biriko biba mu Burundi vyarabaye n'ahandi, arose diplome rundi nagaca yirukira gukorera ibihugu biteye imbere. Hanyuma ico yakoze yazegeranije umunsi umwe aziturira zose ati genda mukore hanze rero. Ibi byashikiye, ibi bidushikira vyarashikiye abandi. Muga natwe ko tubonye umutego baguyemwo tuwuvemwo ntitugwemwo. Uburundi barateye imbere kuko genda umutahe dufise ndababwiza ukuri. Mu Burundi shaka ugende hajya munsi y'urugo urima akantu uraba indya zihafi ngere zingana uratangara. Igihugu kiri mu butare hose, ubu inzahabu tumaze kubutora mu ntara 9, inzahabu zirimo inzahabu gusa intara 9. Uno munsi nitanguye mu byo gufina bijya tuza turakoresha intoki, muga ndazi ko atakwezi guhera ntarose inimiburi iburi n'ibiro nka 30. Bundaronka turiko turaduka bukebuke hajya tuzoteba muze mubona shoye duce tugira izine ikomeye gukora yo kwimba inzahabu amaherazi. Hariho uri kwaragira izine izohora ironka 200 ku kwezi. None nteranije n'ivyo amakoperative ari kwaragira wumva ari inzahabu zingana iki mu mwaka? Dufise ibizahabu vyinshi ndabwiye. Izo nzahabu nizo zizovamwo izini ikora ivyuma, ntidusubire kwemporota amabati, ntidusubire kwemporota ferabeto. Ngo ndabivuze ngo bariko nkwe kugwanko kuko ngo itunga ryacu ngo niryo rirutera ingorane. Turafise iyo wanezerewe cyane kera tukirabana twaca tuvuga mu mucanganyo ufise nk'ikigori abandi badafise ngo ndasefi gacuvuga mu mucanganyo ngo ndasefi. Aha mu Burundi turasefi. Niragira urava ngo dukenye turasefi. Turafise. Kandi turafise n'incabwenge. Hariko haravuka ine generation ndabwiye. Gwaruka muri ngaha. Hariko haravuka ine generation nouvelle. Iyo generation ije espoir. Jenche muri iyo generation. Natwe gabaze two kuyicarira jama n'imvira ingere two pasura twese tukicara ubwo gwaruka ngo tugaburira naha kwahenda. Aho mbona bageze. Mwe mwari bwabone umwana wo mu gisagara cya Bujumbura aduga kurima ruguru. Nubwa mbere ndabibonye. Urazi ikiraya barima hajya mu mugamba mubona. Abajene bo mu gisagara cya Bujumbura. Ubu basigara ba miliyonere ku burimyi n'ubworozi. Abana bo mu gisagara. Aho namuvuze ngo rudatunze. Kugira ugwaruka nk'uko. Dynamique. Ndashimiye cyane weye muko yihaye intumbero yo kurwanya le chômage chez les jeunes. Merci beaucoup madame pour cette action de lutter contre le chômage des jeunes. En tout cas, nous avons une génération dynamique. Hageze kwifatwa mugongo. Generation aba jeune bari mu Burundi. Genda babwire igituma ndabwire iterambere. Mu bari ngaha n'abantu bavuka muri commune Mukike. Bavuye hanze bo muri diaspora. Shira hejuru intoki abava muri commune Mukike. Hano. Ndabwire commune Mukike. Yari commune y'inyuma ndabahete mwanyaje muce mwumva ku Burundi gukira ari kashi. Iyo commune yari inyuma 2018 barashonje barasoza gushikaho bagenda kwicara kwa patiri ku paroisse Mayuyu bati tugaburire ni wewe witwa dawe ngo none ntuvuga ngo pere naka umupatiri arabura yacira nayamira acara telefona. Imana rero yambwiye ngo nimbwira abarundi mwese muri rusange ngo izagosora ibi byiciro bitandukanye ngiye kubabwira. Icyiciro cya mbere Imana ije kugosora ngo ibirura byinshi biri mu nsengero nyinshi ziri mu gihugu cy'u Burundi ngo byiyambitse uruhu rw'intama kandi ari amasega aryana. Ngo hari ibirura byinshi nuko nabwiwe n'Imana ngo hari ibirura byinshi. Imana yambwiye ngo mbwira abarundi mwese aho muri ngo hari ibirura byinshi ngo byiyambitse uruhu rw'intama ngo kandi ari amasega aryana. Ngo ibyo birura ngo bimwe
bishumbye isengero, bimwe byigize abahanuzi, bimwe byigize abigisha b'ijambo ry'Imana, ngo biragenda ngo biyambika uruhu rw'intama, ngo kandi ari amasega aryana. Ngo ibyo rero ngo ahantu muzabimenyera, yemwe barundi kazi mwese aho muri, ngo ahantu muzabimenyera, ngo ibyo birura ngo byigisha prosperity gusa, ngo kuruta uko byakwigisha ngo abantu kwihana ibyaha, kureka ingeso zabo mbi, bagahindukira Uwiteka Imana, bagashaka mu maso Uwiteka Imana, bagacira bugufi Imana, bakubaha Uwiteka Imana, bakubahisha Imana, ingeso zabo zikaba nziza, bakareka gutukisha izina ry'Uwiteka Imana. Imana irambwira ngo ifite uburakari, Imana irababaye. Imana babajwe n'iki? Imana babajwe nuko ngo hari insengero nyinshi ziri mu gihugu cy'u Burundi ngo zitakigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Dore Uwiteka Imana ngo abanyuzemo, Uwiteka Imana ngo araje, ngo kandi azanywe n'iki? Aje kugosora. Imana ngo yabatumyeho intumwa nyinshi, muzitera utwatsi ntimwazumvira. Imana yabatumyeho ngo abahanuzi benshi, bamwe ntimwabumvira, bamwe murabyumva muravuga muti tugiye gushyira mu bikorwa, ngo ariko ngo murangije mu bitaho ngaho ntimwabishyira mu bikorwa. Imana rero noneho ngo ikizanye kuri iyi shuro, mwibuke neza ko Imana ije kunyura mu gihugu cy'u Burundi, ariko ngo ikiyizanye, igitumye Imana isa noneho ngo ije kugosora. Ibirura bigiye kugaragara. Ibirura byiyambitse ngo umwambaro w'abashumba wa gishumba, kandi ari ibirura bigiye kugaragara. Abahanuzi bari mu gihugu cy'u Burundi biyambitse umwambaro wa gihanuzi, kandi ari ibirura, namwe mugiye kugaragara. Abigisha b'ibinyoma mwiyambitse umwambaro, nuko Imana bimbwiye, uko ndi kubivuga ariko nabibwiwe n'Imana, ngo abigisha b'ijambo ry'Imana mwiyambitse umwambaro w'abigisha b'ijambo ry'Imana, kandi muri ibirura namwe mugiye kugaragara, kuko Uwiteka Imana ngo ahagurukiye kugosora. Imana yambwiye ngo amanyanga menshi ngo yimukiye mu nsengero, amanyanga menshi yimukiye mu nsengero, ibyaha byinshi ntibikiri mu bapagani bo hanze, ahubwo byimukiye mu nsengero. Insengero ngo ziragwiriye, zibaye nyinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ngo icyo si ikibazo, ngo ahubwo ngo ibi byigishwamo, nuko Imana yambwiye ibyigishwamo, ibivugirwamo, ngo iyo mumugenzuye mukareba mubona ngo ari ibyubahisha izina ry'Uwiteka Imana. Imana irambwira ngo yavuze ibintu bikomeye ku gihugu cy'u Burundi, yatanze amasezerano menshi kandi meza ku gihugu cy'u Burundi, ngo iby'Imana igambiriye ku gihugu cy'u Burundi ngo ni byiza, ntabwo ari ibibi, ngo ariko ngo abakabigizemo uruhare rwo kubisengera kugira ngo ubuhanuzi bwose bwiza Imana yavuze ku gihugu cy'u Burundi ngo busohore, ngo abakabigizemo uruhare ngo barahunikiriye, ngo bibereye mu migisha gusa, ntibashaka gucira bugufi Imana ngo bashake mu maso hayo, bakora iby'Imana ishaka, ahubwo noneho ngo barimo barakora iby'Imana yanga. Ngo insengero nyinshi ziri mu gihugu cy'u Burundi ngo ntabwo zirimo zikora ubushake bw'Imana, ahubwo ngo abenshi barimo baratukisha izina ry'Uwiteka Imana. Imana irambwira ngo yemwe abanyamasengesho, yemwe barundi mugikunda kuba ku mavi musenga, muhagurukire musengere itorero rya Kristo mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramo, Imana yambwiye ngo yemwe barundi mugikunda kuba ku mavi, yemwe barundi mwese aho muri, yaba abari mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi bari mu bihugu byo hanze, ariko uri umurundi ukaba ugikunze kuba ku mavi, ukaba ugikunze kuba mu masengesho, muhaguruke musengere itorero rya Kristo mu gihugu cy'u Burundi, ngo kubera yuko ngo ahantu ririmo ryerekeza, ahantu ririmo rigana, ngo nihataza kubaho gusenga, ririmo riragana ahantu habi cyane, ririmo rirerekeza ahantu habi cyane. Ngiri kuri iki kintu twibukiranye neza ko Imana yantumye kubwira abarundi mwese yuko ngo noneho ngo Imana ngo ije kunyura mu gihugu cy'u Burundi, ngo kandi kiyizanye izanywe no kugosora. Ibirura bigaragare
ab'ukuri bagaragare, ab'ibinyoma bagaragare, abari mu murongo muzima w'Uwiteka Imana bagaragare, kuko ngo kwiyoberanya Imana irabirambiwe. Eka mbakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro, mbakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, ku batarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi, nimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.